biratangaje cyane kumva umurongozi nka Pasiteri Ruguri ngo aje ava mu gihugu ca Kenya, aje rero kuraba amatati ari mw'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi mu Burundi, ngo ashika avuga ko atamatati ari mw'ishengero, aha mbere ngo akunganirwa na bamwe mu bapasiteri bari ku burongozi bw'iryo shengero muri iyi minsi, nabo nyene ngo bakavuga ko amatati mw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi yaheze. Aha ngo ni mu gihe ishengero ririmwo impande zibiri. Pasiteri Simpliste Ndayishimiye ari mu ruhande rw'abapasiteri bakumiriwe, arashikiriza ibibazo bigihanze ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Twagomba tubamenyeshe ko ijambo ryiwe twarumvise ko yaje ni Pasiteri Dr. Brazilius Ruguri, arasanwe ayoboye ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi muri kano karere ka Afrika yo hagati yo hagati. Ni kuvuga rero uwo murongozi aje ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura, twarumvise ko aje gushira abantu mu bumwe, aje gushira abantu hamwe kubera ko ishengero ryacu rimaze imyaka 5 riri mu ngorane zitandukanye, ingorane yinjiyemwo. Hanyuma rero twumva uwo murongozi araje ariko avuga ko hasigaye utuntu duto ibintu byaheze, ariko twagomba tubabwire ko ari kinyoma bidasanzwe, ari kinyoma giteye isoni. Mbere twatangaje no kumva iryo jambo rizananye mu murongozi w'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi nk'uyo avuga ko ingorane ziri mu ishengero iyo myaka yose 5 zaheze. Ahaca twibaza mbega izo ngorane zahereye hehe, ko abizera twamwe dusaba kwicara hamwe ariko ibyo bintu bitarabaye, none izo ngorane zahereye hehe? Nyene cyo tubamenyesha ko igituma tuvuga ko abesha uwo murongozi, hari amashengero menshi yugaye, hari abizera bandikiwe makete, bandikiwe nabo barongozi, mbere ayo makete agaca ku barongozi b'igihugu, babura amatari, ba musanteri, ba chef de zone n'abajejwe umutekano mu birere bitandukanye, bamenyeshwa ko abo bizera badakwiye guhunyira ku butaka bw'ishengero ry'Abadventiste aho riri hose. Ivyo byose rero twaca twisunga rya jambo dusanga ari muri Yohana igice c'11 kuva ku murongo w'10 kuduga aho Yesu avuga ko ari umwungere mwiza we yazanye no kwegeranya intama zari zasanzaye, ariko abo bungere bobo ikibara gishinga no gusanzaza intama. Gushika uyu mwanya rero tubabwira ko ivyo biriko biravugwa, byabaye byavuzwe n'uwo murongozi wa division, byabaye byavuzwe n'umurongozi wa ahari uyu munsi yitwa Enoke Ntuzwe n'Imana, ariko ikinyoma cambaye ubusa. Kandi biradutangaza cyane ukuntu abakozi b'Imana, abapastoro babandi twari twiteze ko umuco baja ku ma microphone bakavuga ko ikibazo c'ishengero mu Burundi cyaheze, mu gihe baza n'abandi abo dusanzwe tubana mu mibanire, abo dusanzwe turasengera hamwe, bazi ibibazo byacu nka mbere n'abarongozi b'igihugu, cyane cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nyene icubahiro Adventiste Ndayishimiye, aho duheruka hari kuri NSP yaravuze ko ishengero risigayemwo ingorane ari ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Ariko abo barongozi rero bariko baza bavuga ivyo mu gihe n'abandi turasenga hamwe bababajwe n'ivyacu, ariko bo bakaba babajwe n'ibibazo byinjiye mu ishengero, intama zigasanzara, bakaza bazanywe n'ibinyoma bingana gutyo. Biradutangaza cyane nk'abizera. Murakoze. Hari n'icyo hasaba umukuru w'igihugu kugira ngo amatati ari mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi umunsi umwe azotore inyishu. Dusaba cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, arazi iki kibazo rero twamwandikiye amakete menshi, mbere n'ubushize haraheze indwi imwe tumwandike n'irindi kete tumenyesha nyene ivyo umurongozi agomba kuza, tumusaba ko yobwira uwo murongozi kubera ko niwe nyene icubahiro, niwe mukuru w'ishengero, niwe mukuru w'igihugu, arimo byose nk'uko ari se Barundi. Tumusaba rero ko yogira ubuyo bwakaba zangorane yavuga ziri mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi, babandi dupfinda, babandi dupfa ibigira 10 n'amashikanwa, ko uwo murongozi yaje atwicarike hamwe. Twebwe dusaba kwicara hamwe nabo bandi bene data, mu gihe bo batadukeneye, twebwe dusaba ko twicarikwa hamwe, turabe ibyagoye ishengero, twicare hamwe, izo ngorane zose ziheze zitatugwe zihezwe. Abakozi 138 bakuwe ku kazi bidakurikije n'amategeko, atanikete ryo kubirukana ryanditswe, basubizwe ku kazi. Abizera baciwe ngo nuko bakurikiye nuko ngo bemeye gukurikira ukuri, basubizwa gateka kabo.
kubera ko baciwe bidakurikira amategeko, kuko hari ibintu bituma umwizera mw'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi acibwa, ni ubusuma, ubusambanyi, guhakana imyizerere. Ivyo byose ntaco twarenze ko cotuma abizera bacu bacibwa bakugwa mu nsengero, kiretse ko bavuze bati ibi bintu by'amoko bije mw'ishengero, ibi bintu by'intara biri mw'ishengero ni bihagarikwe burundu, kubera ko ishengero ry'Imana ryinjiramwe amoko yose, ryinjiramwe abantu bavuga indimi zose, ryugururiwe bose muri rusangi, nta atakuvangura. Murakoze. Simbona igituma bamubeshe ni ubukunzi bw'ivyicaro n'ubukunzi bw'inda no kwigizayo bene wabo no gushika kuri ya ntumbero yabo bifuza gushika ko nivyo twibaza ya ntumbero ya 40 na 60% vy'amoko ngo nkuko biri muri constitution. Ivyo rero bikaca bituma benshi muri twebwe tutarota dushigikira iyo ngingo, twigizwa inyuma. Sinico gusa, iniyo y'u Burundi igomba ikwize imyaka 100, ariko nta terambere na ritoyi tubona mu Burundi. Ivyo rero tukibaza ko harimo ukuboko kw'amahanga tutarinze kuvuga ngaha, ngira ngo na cane cane ababanyi bacu ahi Kongo, Igoma na hariya mu Rwanda batifuza ko twebwe dutera imbere, kubera ko ubunyene guteza injyane zifatiye ku busuma bwabaye mw'ishengero bw'imiliyoni zirenga 300 bikozwe n'umupasitore yitwa Irakoze Paul, agakingira iki kibaba n'umutrezoriye ari muri division nawe akaba ari witwa Habimana Jerome. Bica biboneka ko ari akankanzi ko batagomba kwishengero rishika kwiterambere no kwihangiro gihaye. Mu myaka 2017 n'umwaka 2018 twarakoze timayi tuba abambere mbere. Ugiye kuraba ku burongozi bw'uyo mu Dr Joseph mu bijanye no kugororokera Imana mu bigira n'amashikanwa, aho hose twabaye abambere. Iyo division nyine yadushingira intahe, ariko kubera ko twako dutera imbere ku muvuduko udasanzwe bica bituma badusubiza inyuma. Uyu munsi ishengero ry'Imana rikaba ryarasubiye inyuma ku rugero ruteye ubwoba. Mbere ndarira cyane nkababaza cyane nibera muri ishengero. Hari ibibazo bijanye n'iterambere, kubaka ibitaro, kubaka amashure za universite, twari dufise imihango mbere ibitabo byari byaratanguye, ariko kuva inyuma yaho bagarukiye inyuma y'itariki 20 z'ukwezi kw'icenda nta tafari yigeze risubira gushirwako. Intebe za universite ziguye mu kivoga, ni kuvuga ziko ziribwa n'umuswa. Hari ubusuma buherutse gukorwa, inka twagabiwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza umuhisi Petero Nkurunziza, inka twagabiwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Izo nka zari zaragwiriye ziragwira, none baherutse kuzigurisha. Abo bantu nabasuma. Sinico gusa gituma tuvuga ko ingorane zitarahera. Hari urubanza rw'abakozi 168 rwatanguriye muri tribunal, muri inspection du travail, aho ruravayo ruja muri tribunal du travail, ruravayo ubu rugeze muri kurudapere. Aho hose dusaba gusubizwa gateka. Igituma kandi ngo tuvuga ko abo bantu babeshe ingorane zikiriho mw'ishengero, hari abapastoro bambuwe iteka ryabo ataco bazira yuko banse gushigikira ivyo vy'amoko n'ivy'intara, maze bakirukanwa. Abo turifuza kubasubizwa gateka kabo. Rero mukamenya ko ayo matati yatanguye mu mwaka wa 2017, hakaba haheze imyaka 5 atanyishu iratorerwa ayo matati.